gufungura neza tuzikura mu mirima, aho naho tugakenera amazi, tugakenera ibiti tumwanisha n'uburimyi mbere n'ubworozi, aho rero iriya mahirwe ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bukaronka igisata c'ibidukikije turiko turagira ingufu zose zishoboka kugira ngo ico gisata naco tugiteze imbere ku neza y'igihugu, ku neza y'abenegihugu. Naho rero twituye ikigo mpuzamakungu FAO, turagitura imyitwarariko tubona mu bijanye no gukingira amashamba, ko murazi mu mashamba atuma tugira amahirwe yo kuronka imvura, kandi mu mashamba niho hari amasoko y'amazi dukoresha ari ubuzima bwa misi yose, tugakoresha n'ayo mazi mu kuvomera imirima yacu. Naha rero baratwumvise, baradutegera, tweje gusinyanira amasezerano y'umugambi angana n'amahera $300 y'amadolari y'abanyamerika kugira ngo turabe amashamba amwe abenegihugu usanga kenshi bihagira baza kurimamwo cyangwa baza kuronderamwo ibiti ari imbaho n'ibindi. Uwo mugambi rero ugamije gukorana n'abenegihugu kugira ngo dusubire kuritoto aya mashamba yacu mu kuyateramo ivyo biti byariko birabangamirwa n'abenegihugu n'imigano n'ibibabazamwo imbaho, gutyo dushireho ibikorwa abenegihugu nyene bazokwikorera nko kugarukana imigano, kuzana bya biterwa by'ibiti bahora bikorako nk'imisu, mu kubanga inkono n'ibindi, mu kuzana umugambi wo guteramwo ibitsinu, gutyo abenegihugu bagende gukorera muri iryo shamba batagiye kuryonona, ariko bagende gukora mu ishamba bariko barakorerayo iyo migambi ituma dukingira neza ibidukikije. Yego cyane, murazi ko dufise ikigo OBPE kijejwe gukingira ibidukikije, turiko turashiraho porogaramu y'ingene tuza kwegera abenegihugu. Ni muri ibi nyene turiko turakora, kuko umwenegihugu afise twafashije gushiraho imizinga hajya ku nkengera y'ikibira cyangwa y'amashamba, uwo mwenegihugu ntazoza gushiramo umuriro kandi azi neza yuko hariyo ubutunzi. Umwenegihugu twafashije ngo agende kurima ibizinu ku nkengera z'ishamba, ntazoza gushiramo umuriro kugira ngo baje kurondera kumbure ibindi byo konona ibidukikije. Gutyo rero dushaka tuze turigishiriza abenegihugu ku bintu biboneka kandi ku bintu bibagirira akamaro, ishamba baribonemo amahirwe batarinze kuryonona. Ni muri iyo ntumbero rero imigambi nk'iyi tuyitanguye n'ikigo mpuzamakungu FAO, ariko turafise n'indi umwizero ko niba isi yose igiye kuza kudufasha mu migambi nk'iyo, abenegihugu bikenure bakoresheje ibikorwa ku nkengera cyangwa mu ishamba, ariko batariko baronona iryo shamba. Kugira ngo ntituze gutakaguza uburyo, tuzohera mu mashamba amwe yo mu gihugu, turiko turaraba aho twohera habangamiwe cyane rwose n'abenegihugu.
ariko ntituzoca tunyanyagiza uburyo ngo tubishire mu gihugu cyose. Urumva mu mahera ntabwo ari menshi cyane, ni intango. Tuzoca tuja hamwe rero ko tuje gusinya amasezerano, tugende dushike ku rubuga turabe aho hantu amashamba abangamiwe cyane, abaro tuzohera kugira umugambi nk'uyu ni nk'imbarutso y'iyindi migambi. Umugambi rero uzomara imyaka 2, gutyo iyo myaka 2 iheze tuzoca twicara hamwe turabe icyo twashitseko kugira ngo turebe ko twungura ahandi.